Kibazo ca mbere cabajijwe umuvugizi w'umukuru w'igihugu kijanye n'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Murakoze ntangure ndabashimire kuri ico kibazo mwadushikirije. Ico kibazo si kibazo cuno munsi, ni kibazo kimaze igihe kandi icatumye imigenderanire hagati y'igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi itosekara sibanga. Nta mumwe no munsi atazi igituma. Mwabajije muti rero hati hoba hariho ibiganiro, ariko mu kiganiro nyincubahiro yaremesheje yoba yavuze yo kumenga nta bihari canke biratakaza icizere. Ahubwo iyo mwobaza muti ivyo biganiro kuvaho vyakabereye kuki bidahera canke kuki inyishu itaboneka. Umumvikano hagati y'u Burundi n'u Rwanda uhagaze ku Rwanda. Umunsi u Rwanda rwashatse gushitsa ivyo gwemeye, uwo munsi imigenderanire izoca isubira imere neza. Ivyishitsa nibiki? Murabizi neza yuko u Rwanda rubitse umutwe w'umugwi w'iterabwoba Retabara, umugwi ari wo wagerageje gutembagaza ubutegetsi mu 2015, umugwi ari umaze guhekura Uburundi n'Abarundi incuro zidaharugwa, umugwi ubaye neza ku gataka k'u Rwanda kandi ushigikiwe na leta y'u Rwanda. Ibiganiro vyatangujwe na nyene icubahiro umukuru w'u Burundi wenyene ubwiwe bikiba abaza ati mbe u Rwanda n'u Burundi twofiki ko turi bihugu bibanyi. U Burundi ni igihugu camye gishira imbere inzira y'amahoro, ni igihugu camye gishira imbere gutora inyishu biciye mu mwumvikano no mu biganiro. Nta na rimwe u Burundi bwigeze bushira imbere intambara. None ko inkozi y'ikibi ikoze ikibi mu Rwanda igahungira mu Burundi, kw'inzego z'u Burundi zibashikiriza igihugu c'u Rwanda, habuze iki kugira igihugu c'u Rwanda gidushikirize izo nkozi z'ikibi zahekuye u Burundi? Ivyo kumbure nivyerekana yuko ico gihugu coba gifise ibigambi mibi ku gihugu cacu c'u Burundi, ariko twabaza tuti none Burundi bwakigize iki? Uno munsi izo nkozi z'ikibi ico gihugu ciyushikanye mu Burundi, nyene icubahiro amaze kubivuga inciro nyinshi, mu biganiro vyinshi twamaze kubishikiriza. Nuno munsi nyene bo bashikiriza umupaka uca wugurwa ubwo nyene. Umupaka uzokugururwa kugira ngo barengane bashikirize leta y'u Burundi ntizosubira kugarwa. Rero mu gihe Rwanda gwa rusavye ibiganiro, leta y'u Burundi riteguye yamiteze yo mikumbure nkeka ico gihugu cifuza kubashikana. Urundi rero buriteguye yuko rushikanye ivyo ico gihugu cemeye kigatanga izo nkozi z'ikibi, uwo mutwe umugwi w'iterabwoba Retabara, uwo mugwi wagerageje gutembagaza ubutegetsi mu 2015, ubutegetsi bwatowe n'abe n'igihugu. Imigenderanire izoca isubira irame. Bisigura rero yuko imigenderanire ihari canke umwumvikano hagati y'u Burundi n'u Rwanda bihagaze ku gihugu c'u Rwanda. U Burundi ni igihugu c'amahoro, igihugu kibana neza n'ibihugu bibanyi vyose. Nta na rimwe igihugu c'u Burundi cigeze gishamirana n'igihugu na kimwe, kandi ntibizopfa vyarabaye. Ariko hariho igihugu kigerageza kutuhekura cariko gitegura imigambi mibi, u Burundi nabwo buritegura bugahagarara bugakingira abene gihugu. Tubanje gukengurukira Imana mushobora vyose dushoboje guhurira muri ino ntara nziza ya Rumonge, tunayisaba kuturongora mu gikorwa cadukoranije, aho tuza gutanga umuco ku bibazo vy'abene gihugu n'abamenyesha makuru. Mu nkundire ndabashikiriza indamutso ya Sebarundi, umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, aharamutsa abarundi bose, abari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu, agira ati amahoro abane namwe. Ikiganiro kiremeshejwe kuko turi mu mahoro n'umutekano. Inkingi n'inkinzo z'igihugu zigizwe nabo bose bitanga kugira ngo bisasagare. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi
akaba ashimira cyane abo bose bitanga ijoro n'umurango kugira ngo tuyateramire gutyo niturekure ico ciza twafashe. Umukuru w'igihugu c'u Burundi aributsa icatumye abarundi bashika ku mahoro aramye atari amahorerane. Igihe igihugu citera iteka mu kunywanisha abaco no mu gukomeza ubumwe, bagatahura ko umwasi basangiye ari ubukene kandi ko ikigwanisho co kubutsinda ari ugukura amaboko mu mpuzu bakijukira ibikorwa vy'iterambere, baratahuye ko umutamana biyambitse kizira kuwiyambura kandi ko imbere ari heza. Nkuko adahengeshanya kubishikiriza, Sebarundi arashimishwa n'ingena kamo atera abarundi ko kugwiza umwimbu bagatahura, bakijukira gusora isuka no gukora iyindi migambi ibateza imbere, igateza imbere n'igihugu cacu. Muri kino gihe akaba ashimishwa cane n'umwimbu w'agatasi, cane cane igitegwa c'ibigori. Akaba asaba ko mu bungabunga mu kurinda ibungwe no kutawusesagura. Nyiricubahiro arashima kandi ingene bene gihugu bariko baratahura akamaro ko gukorera hamwe mu makoperative, kuko vyagize akamaro mu korohereza abajejwe intwaro n'abagoronomu kubakurikirana no kubahimiriza vyoroshe. Ivyo vyatumye umwimbu wiyongera, bibungira kandi ubumwe, urukundo no gushigikirana. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi aranegura abarundi basa n'abariko barata imigenzo n'akaranga vy'igihugu cacu, akibutsa ko utakaranga ukabutaya akabanga. Asaba abavyeyi gukunda no gukundisha abana bibaruka imico myiza yakujije Uburundi n'abarundi kugira ngo tuvyubakireko maze bitubere inkingi y'iterambere, kuko igihugu kitagira imico n'akaranga kiba kimeze nk'igiti kitagira imizi. Ako kamo agatera kandi abarezi ku mashure bamenye ko abavyeyi babarungikira abana kugira ngo babaronse ubumenyi n'imigenzo myiza. Ikiganiro kibaye tukiri mu ntango z'umwaka w'2025, umwaka witiriwe umwaka w'umunyamwete. Sebarundi asaba umurundi wese n'uba mu Burundi kugira ico akoze yisunze imbona kazoza 2040 n'2060 kugira ngo igihugu cacu kije mu nzira icerekeza kwihangiro ciyemeje y'igihugu giteye imbere. Mu gihe aho bukera buca twinjira amatora y'abashinga amateka, abakenguza amateka, abahanuzi b'amakomine n'abahanuzi bo ku mitumba no mu makartier, Sebarundi asaba abarundi bose ko boyakora batekanye mu kwirinda basesa nkuyoze, mu gutora babafitiye imigambi ibateza imbere, bakabereka inzira zitazimiza, zibanywanyisha, zibakundisha ibikorwa. Umukuru w'igihugu c'u Burundi aratera kamo ugwaruka kudasamazwa n'abanyepolitike kenshi barukoresha nk'ibiraro bibashikana ku vyo bifuza, akaruhamagarira kubandanya rukoresha umwanya n'inguvu zago mu kwiteza imbere no mu vyubaka igihugu. Sebarundi asaba abarundi gukenyerera ukuri, bakikwiza ubutungane kugira ngo birinde gutetereza abatuboneye izuba, bakaturaga ubutwari n'ubuhizi tuzoraga abuzukuru n'abuzukuruza. Kugira ngo dushike kwihangiro twihaye, Nyiricubahiro arasaba ibisata vyose gukora vyivuye inyuma ku neza y'igihugu, akaba asaba umurundi wese gushengeza abanyuruza itunga ry'igihugu n'abagibiturire, kuko hariho abimbura ivy'igihugu ariko bakimburira mu bigega n'ibitiba vyabo. Nkuko twama twabibonye mu ntara nyinshi, ingorane mu gisata c'ubutungane ni nyinshi. Nyiricubahiro asaba abajejwe ico gisata kuyambika umutamana batunganiriza ababitura bataravye nkunzi canke badafumbatishijwe, bagendere akarangamutima kibanga n'ibango ryabo, ubutungane busasagare kandi bwiganze mu gihugu cacu, abarundi bakenyerera ikivi c'iterambere kitwerekeza ku mbona kazoza twiyemeje batekanye. Mu gusozera,
nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ahamagarira abarundi bose kugira gwabo amerekero y'iterambere yuko Burundi buzoba bumeze aho twifuza ko bwoba ari igihugu cifasha mu mwaka wa 2040 kandi kizoba ari igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Imbona kazoza asaba ko yoba ihangiro rya zina murundi wese mu vyo asanzwe akora. Murakoze.